Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ku amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka hanini ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano agati k'akazina muntu ndetse n'igisata c'ubutungane. Harimwo haravugwa impfu zibiri muri aka gatondo, harimwo urupfu rw'umukuru w'imbonerakure mu Kinindo, akazamo kandi n'urupfu rubabaje cyane rw'umupolisi. N'urupfu rubabaje rw'umupolisi aho ikiziga ciwe catowe mu mufurege. Ese ni bande boba bamugandaguye? Ni mu gihe hagati y'isaha 12 n'isaha imwe ariho yatorwa ikiziga hatorwa ikiziga cy'umupolisi azwi ku izina rya Ndayizeye Jean Claude Batazira Ecla. Uwo muhisi yari afise imyaka 38, akaba yavuka muri komine Gishubi intara ya Gitega, akaba kandi yari afise ipete rya ajuda majoro yakorera muri PCR. Ico kiziga ca Ndayizeye catowe kiryamye mu mufurege canke se kanivu muri quartier y'indwi ya zone Buyenzi hafi y'ishuri rya Etare. Aha akaba ari mu gisagara ca Bujumbura. Amwe mu makuru duhejeje kuronka vyemezwa ko kugenekerezo ya 18/0 uyu mwaka umupolisi yari yagorobereje ateramiye muri bumwe mu bunywero buri muri zone ya Bwiza. Ababonye ikiziga cye bakaba bavuga ko umupolisi Ndayizeye Jean Claude yoba yaragandaguwe anizwe mu ijoro rya Kehama akaza gutabwa muri uwo mufurege kuko ikiziga ciwe nta kiguma na kimwe cari gifise. Andi mu makuru duhejeje kuronka ku rupfu rw'uyu mupolisi akaba avuga yuko hari imodoka ya Toyota double cabine y'ibyo bitabona yoba yaraje ikamutereraho nk'uko bitangazwa n'abana bo mwibarabara nk'uko tugira tuze tubirabe mu nkuru irambuye muri ano makuru vyose nimuze gucikanwa. Nako kandi ariko haravugwa urupfu rw'umukuru w'imbonerakure mu Kinindo. Uyu nawe amazina yiwe y'ukuri ni Ezekiel Nibitanga. Uyu akaba avuka muri komine Kiganda wo mu ntara ya Muramvya, ariko mu Kinindo bari bamuzi ku izina rya Arsene Akimana. Uyu yari umukuru w'imbonerakure muri quartier Kinindo, zone Kinindo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Uyu nawe ikiziga ciwe kikaba catuye mu musirege aho mu Kinindo kivunitse ukuguru, iruhande hari inyundo ariko ata amaraso cavuye. Imbonerakure ntizatumiwe kumwerekeza nk'uko vyahora bigenda ku bandi bo muri zo. Ivyatumye haba amakenga menshi mu mbonerakure zo mu Kinindo nk'uko bivugwa. Ni mu gihe ari ibintu bitamenyerewe ko abantu banezerwa bumvise urupfu rw'umuntu. Ngarika abanyakinindo batari bake bariko baratangaza ko biruhukije bumvise urupfu rwa Ezekiel Nibitanga yitaziriye Arsene Akimana. Binavyo tukaza kubigaruka ko ni mu gihe mu mbonerakure zo mu Kinindo ho ishavu ririko riraniga nk'uko navyo tuza kubigaruka ko. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba aya politike agateka kazera muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ndabaye kaze muri ano makuru. Ninde yoba yaragandaguye umupolisi Ndayizeye Jean Claude? Nkuko narimejeje kubigaruka ko bamwe mu bana bo mwibarabara barara hafi y'ishuri Etari mu Buyenzi bemeza ko mu ijoro ryakeye babonye imodoka ya kamyonete double cabine y'ibyo bitabona yazanye ikintu gita mu mufurege. Mu gatondo ko ku munsi w'ejo uheze igenekerezo ya 19/0 uyu mwaka niho vyaboneka ko iyo modoka yarije gutaho ikiziga c'umuntu w'umugabo. Ababonye ubwa mbere ico kiziga cari kiryamye cubitse inda mu musurege canke se kanevu. Ni muri Buyenzi quartier y'indwi hafi ya Etari. Uwishwe rero nibwo yahavuye amenyekana ko yari umupolisi ajuda majoro Ndayizeye Jean Claude akora mu gipolisi gicungera uruja n'uruza mwibarabara. Uyu mupolisi wo mu rwego rw'ibisongerezi vy'intwazangabo brigadier arazwi cyane Bujumbura. Ni kenshi aba ariko aracungera ukwiyunguruza mu mabarabara ya Bujumbura. Ndayizeye Jean Claude akaba avuka mu Gishubi mu ntara ya Gitega, akaba agiye kandi afise imyaka 38 nk'uko navyo nari nabigarutse ko mu mfunyafunyo.
ni mu gihe abamuheruka ubwa nyuma bo bavuga ko yari mu kirabo mu bwiza. Ababonye ikiziga bakavuga ko uyu mupolisi ashobora kuba yarishwe anizwe kubera atana hamwe yari afise ikiguma. Urupfu rwe rero rukaba rusa n'urwaheruka gukorerwa umukozi w'iperereza Erinda Yishimiye ku igenekerezo 15 Kigarama umwaka uheze w'ibihumbi 2024. Aba bantu baboneka ko bicwa bamwe bati biraboneka ko bashobora kuba bicwa n'inzego z'umutekano. Turabajije umuryango w'umuhisi Ndayizeye Jean Claude kandi dusavye inzego zibijejwe gutohoza no guhana abagandaguye uyu mupolisi w'igihugu. Nk'uko kandi nari nabigarutse ko, reka tugaruke ku rupfu rw'umukuru w'imbonerakure mu Kinindo. Uyu akaba ari Ezekiel Nibitanga avuka muri komine Kiganda wo mu ntara ya Muramvya, ariko mu Kinindo bakaba bari bamuzi ku izina rya Arsene. Uyu yari umukuru w'imbonerakure muri quartier Kinindo, zone Kinindo mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu gatondo ko kuri iyi genekerezo, ikiziga ca Ezekiel Nibitanga catuye mu musurege aho mu Kinindo, kivunitse ukuguru, iruhande hari inyundo ariko ata maraso cavuye. Ni mu gihe biriko biravugwa ko imbonerakure zitatumiwe kumuherekeza nk'uko vyahora bigenda ku bandi bo muri izi, vyatumye rero haba amakenga menshi mu mbonerakure zo ngaho mu Kinindo. Abanyagihugu bo mu Kinindo bo ngo bariko bariruhutsa. Si ibintu bimenyerewe ko abantu baza baranezerwa cyane bumvise urupfu rw'umuntu, ariko abanyakinindo batari bake bariko barandika ko birukije bumvisha urupfu rwa Ezekiel Nibitanga yitaziriye Arsene Akimana. Ku mbuga ziwe, Ezekiel Nibitanga ariwe Arsene Akimana yakunda kwerekana yambaye imyambaro y'inzego z'umutekano, ahandi naho afise ibikoresho vyo gutumanako amakuru muri izo nzego. Umugoroba ugeze rero yari umuntu ateza akajagari gakomeye, gakagenda aremeza ko ashobora kwica uwo ashatse wese. Abadandaza ububare bwo mu Kinindo bakavuga ko bari barembejwe n'iterabwoba rya Ezekiel Nibitanga ariwe Arsene Akimana. Umwe muri benshi nawe yagize ati: Arsene yahora atwara imbonerakure mu Kinindo, ndamuzi cyane aho mu Kinindo kuko yari umuntu afise amanyama n'akanyaro kenshi na kenshi yigenza no ku bantu cyane abadandaza bakorera mu Kinindo, cyane aho bita kuri Ndamukiza haruguru ya King's Conference Center, aho atajoro ryijana atarwanye canke atukane n'abantu. Kandi muri abo yatukana nabo haba harimwo n'abavyeyi bacu. Arsene yaba ngaho nyene mu Kinindo mu kazu kakoreramwo veterineri, akabaho nk'ujejwe umutekano w'iryo barabara, yari yishimiriza yuko ari intakorwako. Uwundi we yagize ati: Arsene ndamuzi mu Kinindo nk'imbonerakure yatwara kibirigi mu guhohotera abantu no kubapfungisha. Abakozi bo mu mazu n'abadandaza amabutike bari baragowe kubera Arsene, nk'uko abanyagihugu bobo babitangaza mu butumwa bwabo. Gusa nuko bimeze gutya, mu mbonerakure zo mu Kinindo ho ishavu riraniga. Umwe mu mbonerakure zo mu Kinindo nawe yagize ati: twebwe nk'imbonerakure zo muri zone Kinindo dufise amakenga ku bijanye n'urupfu rwa Arsene. Twese ishavu riraniga kuko twaherutse badutoza amahera yo kumuhambisha, tukibaza ngo bazotubwira basi tunamusezere. Kuwa kabiri uheze bahavuye bamudugana ruguru mw'ibanga atambonerakure n'imwe ibariwe basi ngo itume ija no gusezera no kuri moruge, nabagiye gusezera ku nguvu babaye 3 gusa. Ubundi iyo imbonerakure ipfuye bahora batumenyesha bakanadutegeka kuja ku kigandaro, tugatozwa amahera ku maziko tukagenda ku itegeko. Arsene wewe baratunyegeje vyose, n'ubu kuva bamuduganye ntaco bavuze ngo batubwire basi uko urugendo rwagenze. Turabona ko hariho ibinyegezwa bikomeye mu rupfu rwa Arsene, nta matoza twumva ariko arakogwa. Burya na twebwe tubaho mu bwoba, aho nta n'umwe abaza icabaye. Guze ungumiriza akabanga, bomenya ko nakwandikiye nanje noba mfuye. Akajagari rero kahari kadasanzwe. Biratangaje kumva umuntu ngo yavuye mu ntara ya Muramvya akaja kuba umukuru w'imbonerakure mu Kinindo, mbere agatangura iterabwoba kuba haba akabaho nk'intakorwako. Kandi biratangaje kubona umunyagihugu nk'abandi yigira ujejwe umutekano akiyambika impuzu n'ibikoresho byo mu nzego z'umutekano. Biratangaje kandi ingene yicwa ukamengo nta kibaye, inzego zikihutira kumuhamba zibinyegeje abo yahora arongoye. Uko Ezekiel Nibitanga yabayeho ni nako arangije, mu kajagari n'akarenganyo nk'uko twama tubivuga. Mu gihugu c'akarenganyo gusa ngo nta n'umwe aba akingiwe nk'uko
bitangazwa na Pacifique Ninahazwe. Ngibi rero ivyo twaba tuvuze ku mfu z'aba bagabo babiri aribo Ezekiel Nibitangana umukuru w'imbonerakure mu Kinindo, hakazamwo kandi n'umupolisi ajuda majoro Ndayizeye Jean Claude. Uyu nawe yagandaguwe nk'uko bamwe mu baramwe barabara bo bavuga ko babonye ari imodoka kamyonete double cabine y'ibyo bitabona izanye ikintu igita mu furege. Bamwe bati yoba yarishwe n'abo mu nzego z'umutekano bakorana. Ivyo vyo ntavyo tuzi, gusa turabandanye dutohoza, ikiza kudushikira turaza kukibagezako. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru mu Rumonge umugabo akiri muto nawe yaciriwe gufunga imyaka 20 yagezwa gufata ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka 5. Uyu ni Asmani Nsengiyumva w'imyaka 26 yaraciriwe kuri wa gatanu igihano cyo gufunga imyaka 20 na sentare nkuru ya Rumonge, hari mu rubanza rw'ikibiriraho. Uyu akaba yaragiriwe n'icyaha cyo gufata ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka 5. Kubw'icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika, uwo muhungu yari yahawe kiraka cyo gusiga inzu y'idandarizo y'abavyeyi b'uwo mwana yakoreye ayo mabi mu gisagara ca Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu ku munsi wa mbere uheze. Mu gihe umwana w'umwigeme rero yari atashe avuye ku ishure ryo kwimenyereza, uwo muhungu yamusanze muhira, yaciye amwinjiza muri iyo botike kugira ngo akore ico kibi. Kubw'ababanyi, abavyeyi b'uwo mwigeme bari bagwaye umunsi uwo mwana w'umukobwa yasambanywa, bakaba bari bagiye ku bitaro. Batabaje igipolisi umunsi ukurikira, uwo yakoze ico caha yaciye ahagarikwa uwo munsi nyene. Asmani Nsengiyumva yemeye ko ivyo yabikoze abitumwe n'umupfumu yamwumvishije ko azoronka amatungo menshi hamwe yosambanya umwana akiri muto kandi ari isugi. Uwo rero yaciriwe urubanza, yaciye ajanwa mu ibohero rikuru rya Murembwe riri mu Rumonge kuri uwo munsi nyene. Ni mu gihe mu yandi makuru umurwi w'igihugu CNUDH Burundi ujejwe agateka kazina muntu wagize ico ushikirije ku munyagihugu Nkurunziza Keve aherutse gutabarizwa mu nyuma, abakozi b'iperereza bakabesha ko bamusanze muri hoteli Berane Ingozi. CNUDH mu vyanditse ikabishikiriza ko yabonye amakuru avuga ko amakuru y'itabarizwa rya Keve Nkurunziza, ariko ikamenyesha ko yakoze amatohoza icisanga Keve atari yanyurujwe. Mu kurangiza, CNUDH yaciye isaba ubushikiranganji bw'ubutungane kwitwararika ivyo kunyarutsa gukora amatohoza ku muntu wese bazobona atabarijwe kugira hace hatanga umuco. Ivyo CNUDH yanditse ikaba ngo ntaho bitane n'ivyanditswe n'umukozi w'iperereza Innocent Alfred Museremu abicishije kuri konte yiwe ya X. Turavye rero ngivyo abarongoye umurwi CNUDH bashikirije bitera kwibaza igituma uwo murwi utigera uvuga ku banyagihugu bandi birirwa baratabarizwa, ariko ukaba warashimye kuvuga kuri Nkurunziza Keve gusa, naho nyene akaboneka harinze gutegurwa ikinyoma c'abakozi b'iperereza nk'uko vyashikirijwe. Bati kubera ko CNUDH iguma ihoze ku bandi banyagihugu, banyakubahwa murongoye CNUDH mudukundire tugaruke ku rurero buke cane muri bwinshi bw'abanyagihugu bagiye batabarizwa mu mwaka umwe gusa w'ibihumbi 2024. Tubasabe muce mwerekanaho abanyagihugu boba bari, kuko ntimwigeze mubavuga ko mu gihe tukibatabariza twamenyesheje umugwi wanyu. Kw'igenekerezo y'8/0 umwaka uheze, umwigeme Caroline Nizigama yaranyurijwe n'abakozi b'iperereza bari mu modoka yo mu bwoko bwa Tiayi ifise ibiyo bitabonerana plaque B ubusa 857A. Uwo mwigeme yafatiwe mu Gasenyi mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza aho bita ku Masaro, hari ku isaha 2:20 zo mw'ijoro. Ni mu gihe yari yururutse bisi mukuye hagati mu gisagara ca Bujumbura atashe aho aba. Kw'igenekerezo kandi ya 28 uko kwezi uwo mwaka, umunyagihugu Nimbona George Batazirama yeye yatwara urwaruka rw'umugambwe Seneri ku mutumba wa Buringa wa komine Gihanga, nawe yaranyurijwe n'abakozi b'iperereza, n'ubu ntarengiro ryiwe. Kw'igenekerezo kandi ya 21 Ruhuhu mu mwaka uheze, umunyagihugu Bamporiki David umunywanyi wa Seneri ku mutumba Kagwema komine Gihanga, nawe yaranyurijwe n'uburongoye igipolisi muri iyo komine Masabarakiza Philippe. Ni mu gihe kandi naho hatabajwe CNUDH ariko ntiyagira ico ikoze. Kw'igenekerezo ya 26 Ruhuhuma naho nyene uwo mwaka, umunyagihugu Gilbert Irakoze ku mutumba Rutabo komine Mabayi
province y'Cibitoke nawe yaranyurujwe bikozwe na chef de zone wa Mabayi Moseri Bazirutwabo ari kumwe n'abakozi b'iperereza. Aha naho CNUDH yaratabajwe ntiyagira ico ibikozeko. Ni mu gihe kw'igenekerezo ry'icenda naho ukwezi kw'icenda umwaka uheze, Ndayizigamiye Hans yararongoye umutumba wa Kagwema komine Gihanga akaba n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD nawe yaranyurujwe inyuma yo guhamagarwa kuri telefone. Mu nyuma uwamuhamagaye kuri telefone nawe yererekanywe ko asanzwe ari umukozi w'iperereza, naho ico gihe CNUDH ntaco yigeze ikora. Nako kandi kw'igenekerezo ya 23 Gitugutu umwaka uheze, umunyagihugu Niyonkomezi Freri nawe yanyurujwe ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Uyu yafashwe n'abakozi b'iperereza bari mu modoka double cabine y'ibyo bitabonerana bamukuye aho yariko yiyandikishiriza mu bazitabira amatora yimirije kuba. Kuva uwo munsi nawe gushika uyu munsi nawe ntarasubira kuboneka. Aha hose rero CNUDH yaratabajwe, gusa ntawe uzi irengero ryabo kuva bagifatwa mu gihe banyujijwe n'abakozi b'iperereza kandi navyo zaramenyeshejwe umurwi CNUDH. Bamwe bati CNUDH yoba ikingira amabi akorwa na bamwe mu bihangange. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone niba utari wafite nako kugira ngo tuzoshikana nayo dushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yo mu gati y'akazi na muntu politique imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. No Muza TV rero Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.